Leganés atsinda kimwe ku busa umugwi wa Sevilla. Real Betis banganya 2-0 na Celta Vigo. Mallorca itsindwa na Atletico Madrid igitego kimwe ku busa. Valladolid banganya kimwe ku kindi na Atletico Bilbao. Getafe itsindwa na Girona kimwe ku busa. Real Sociedad itsinda kimwe ku busa umugwi wa FC Barcelona. Tugenda ku rukino rwa Real Madrid. Ni Real Madrid hariya ubona yuko igaruka ivuga ati uko biri kose tumaze iminsi tuzitwaramo nabi turabe urukino rwa Osasuna n'urukino rw'abayakirikare cyane isa 9 ubona yuko abakinyi bavuga ati dukore ibishoboka byose kugira ngo turabe ingene twotsinda runo rukino ariko si urukino rwa novuga yuko nivyo rwagenze neza ariko intango ntiyabaye nziza uti kubera iki ku munota wa kangahe ku munota wa 20 nako imbere yaho umukinyi Rodrigo abagize imvune ati aho nkoro yanikiye ntibwuma kabisa arasohotse Brahim Diaz arinjiye haciye umwanya muto ya gose wiswe Eder Militao imvune wiswe Ancelotti ati ibimbaye ko nibiki ko runo rukino nari niteze kurutsinda norohewe none bigenze gute ariko sha agira neza yinjiza akana kiswe Raul Asensio akana kakiye neza we mwana nyaka 17 Raul Asensio aza vyitwaramwo neza kabisa Real Madrid iri ugahiye umwana yitwe Raul Asensio myaka 21 yavuye muri Real Madrid ga Castilla arabwa ati wa mwana we nta wundi mfise genda unyereke ivyo ushoboye ku munota wa 34 Jude Bellingham ku ipasa tanze kwande kwa Vinicius igitsino kiba kirinjiye haheze umwanya muto ku munota wa 22 kagasore ka Raul Asensio kateri pasi nziza kure kabisa karaba neza aperdo bari wiswende Jude Bellingham aba defenseur ba Osasuna hariya abiswe hariya bande ba Flavier ndetse na Ariando Catena baraburiza bibaye kagasore karamubona neza aha Bellingham abaratsinze igitsino ca kabiri bagera kuruhuka ari bitsindo 2 ku busa bagarutse ku munota wa 61 uwiswe Runini afata umupira araba Vinicius ati ndaguhaye genda Vinicius nawe ati uragenda wambaye ndagiye aragenda arasiga umudefenseur hariya ashiramo igitsindo uyu musore aranyaruka kabisa aranyaruka Vinicius akubita Simona acenga gardien tera igitsiro cyiza cyane gose ama mu nyuma ya kanya iminota 8 gusa ati nimuvyimbigwa abashiramo icakane kuri pass ya Brahim Diaz yatse umudefenseur hari ariko rajebaje muri phase de réparation n'umupira araho mwaka awuha Vinicius awushirayo biba ibitsindo 4 ku busa n'urukino rero ubona yuko rwari rumeze neza nguyo shawa musore nguyo kagasore kande kiswe Raul Asensio uyu mwana kabisa uyu mwana afise kazoza uyu mwana yerekanye urukino gwiza uyu mwana kabisa beroka yuko ibura rya Eder Militao ibura rya David Alaba uyu mwana ashobora kufasha umugwi wa Real Madrid Vinicius na baraza arababwira ati ntimunyibagire ndacari wawundi ati bimwe nagira kuri Dortmund ndashobora kubigira no ngaha araza abacumita ibizino 3 ku busa ariko rero n'ibintu ubona yuko vyabonetse kuri urukino n'urukino nubu biracaboneka yuko icerekeye ca Kylian Mbappe biracagoranye murazi yuko ayavuzwe ndavuga urukino taratangura Kylian Mbappe avuga ati burya rero jewe uruhande kabisa sugwi wanje si ibintu mbona yuko bizonkundira ariko uwiswe hariya Ancelotti aravuga ati uko biri kose Vinicius sinshobora kumukura ku ruhande rw'ibubamfu ati Mbappe azogerageza uko bishoboka byose arabishoboye kanatsinda arakora ibishoboka byose kugira ngo atsinde nubwo vyanka aba yabirondeye ariko Mbappe hariya bikaboneka yuko ibintu bimeze neza ntaryoherewe ikibanza rimwe kuko mwarayibonye abaravye urukino vyaranshye ko atsinda biranga ariko biruko uwiswe Ancelotti aravuga ati twatsinze ibitsindo 4 ibintu bimeze neza reka rero ndabe kumbure muri minota 15 isigaye uwiswe Mbappe
genda ku ruhande rw'ibubamfu yinjiza uwiswe Endrick agombora Vinicius Arda Güler agombora Jude Bellingham ati wewe Mbappe genda rero unyereke ivyawe mu minota 15 nawe urashobora kunyereka ko ibintu bimeze neza ariko bamwe bakavuga bati nta muntu yogwa 15 ngo ushobore kwerekana ivyo ushoboye muri uwo mwanya Mbappe muri uwo mwanya niho yacyasubima gusumbya ahubwo imipira yitakaza ibintu vyanka urukino rurangira ari bitsindo 4-0 ariko Mbappe urukino rurangiye nta na yambu yahaye umuntu yasohotse direct muri vestiaire urumva yuko gashavu kari kenshi aravuga ati abana ko bitsindira bitatu Bellingham yari gutsinda mu kwezi kwa kangahe kwa gatatu batari kwa kane aragishizeyo tinone jewe bigende gute umusaza aravuga ati jewe ibintu nimeze neza kabisa yisohokera atameze neza arasohoka rero no munsi hariya muri Real Madrid ikintu cerekeye Kylian Mbappe si ikintu kimeze neza nubwo Real Madrid yatsinze ibitsindo 4-0 ku rundi ruhande hariya uwiswe FC Barcelona araza ati reka turabe yuko natwe Real Sociedad twoshobora kuyitsinda narijya tumaze iminsi tumeze neza ariko mwabantu ndababwiye yuko umuntu yiswe Real Sociedad ntiyamye yorohera umuntu yiswe yiswe FC Barcelona baraza barakina hariya ku munota wa kangahe burya kuko hari hakiri kare cyane munota wa 33 witwe Gerardo Becker ashiramo igitsindo ku ipasi nziza ya Luka Sucic kibi gitsindo kimwe rudende kirangira igitsindo kimwe ariko hari igitsindo cinjiye hariya uwiswe Robert Lewandowski ubona cyateye impari nyinshi gose berekanye sinzi ko ari milimetero imwe akarenge gato bamwe bakavuga bati burya kiya kirenge ngo nticari ca Robert Lewandowski ati cyari cyo defenseur kona yuko byari ibintu bigoye kuraba vare iragaragaza ko ari ikintu yerekana yuko ariko ari sinzi ko ari no sinzi ko ari ugwara sinzi ko ari iki yerekana ugwa Robert Lewandowski avuga ati ngwa Robert Lewandowski bati eka Lewandowski urukwe ko ari nyuma gatoyi gwara ujya mu defenseur ariko vare ivuga ati ni Robert Lewandowski igisiro baracanka Barcelona itahuko itsinzwe igitsindo 1-0 n'umugwane n'umugwi wa Real Sociedad nuko rero Barcelona ikibara ca mbere amanota 33 Real Madrid ifise kirarane ca match imwe ifise amanota 27 bugingo urumva yotsinda yoteja ku manota ajya kuri 3 yande ya FC Barcelona atuma Madrid ya 3 amanota 10 nako 26 Villarreal ni ya 4 amanota 28 Osasuna ya 5 amanota 21 Atletico Bilbao ya 6 amanota 20 aho rero tubona imigwi iraha meze nabi hatukura ni Espanyol Barcelona 18 Real Valladolid 19 ya nyuma ni Valencia amanota 7 umukinnyi amaze gutsinda ibitiro byinshi ni Robert Lewandowski ibitiro 14 akurikirana Vinicius Junior asize ku bitsindo 8 Rafinha ibitsindo 7 umaze gutanga amapazi zibe menshi ni Lamine Yamal afise ibitsindo 7 agakurikirana Rafinha ibitsindo nako pazi zibe 6 Ariano Baena ibitsindo 5 nako pazi zibe 5 no muri Villarreal ndabibutsa yuko n'urukino rwo kuza Real Sociedad na Barcelona ubona yuko rugiziki rutarurimo umukinyi Lamine Yamal vyanavuzwe yuko uyu mukinyi izi nkino zande z'ibihugu za Trêve Nationale za Ligue des Nations atazozikina vyanavuzwe yuko ashobora kumara hanze indwi 2 canke 3 atariko arakina mu mugwi wa FC Barcelona bivanye n'imvune yagize mu kuguru ndavuga muri cheville ndetse n'umukinyi Robert Lewandowski nawene yagize imvune bivugwa yuko nawe yagize imvune mu mugongo ashobora kumara ikiringo c'imisi igera kuri 10 atariko araboneka mu kibuga urumva yuko haya Ansiflik bitariko bamera neza kubakinyi biwiwe bariko baraja mu mvune cyane muri kino gihe ariko ura yuko bamwe bashobora kuba bariko baragaruka kubera iki kubera iyi trêve internationale nuko rero niko rero bimeze hariya muri La Liga EA Sport reka dusimbire hehe dusimbire hariya mu Budagi turabe nabone ukungene vyari bimeze muri Bundesliga
ni muri Bundesliga rero aho bageze ku ndwi yabo ya 10 umugwi wa Union Berlin wariko urakina na Fribourg banganya ubusa ku bundi. Werder Bremen bakiye n'umugwi wa Kiel bibiri kuri kimwe vya Werder Bremen. Hama umugwi wa Mayence ubusa gatanu utsinda Dortmund bitsinda 3 kuri kimwe. St Pauli batsindwa na Bayern Munchen kimwe ku busa. Leipzig banganya ubusa ku bundi na Borussia Mönchengladbach. Augsburg banganya ubusa ku bundi n'umugwi wa Hoffenheim. Frankfurt itsinda Stuttgart 3 kuri bibiri. Hama Augsburg batsinda Heidenheim bitsinda 3 kuri kimwe. Nuko rero bimeze hariya Dortmund itavyitwaramo neza mu gutsindwa n'umugwi wa Mayence ubusa gatanu, ariko Bayern ubandanya uvyitwaramo neza mu gutsinda umugwi wa St Paul. Niko bimeze classement. Bayern ni kwa cyambere amanota 56 ikabisumbya umugwi wa Leipzig wa kabiri amanota kuri 5 isonta 41 Leipzig. Eintracht Frankfurt ya gatatu amanota 20, Bayern Leverkusen ya kane amanota 17, Fribourg ya gatanu amanota 17, Union Berlin ya gatandatu amanota 16, Dortmund ni yindwi amanota 16. Aho tubona imigwi iratukura ni St Pauli ifise amanota 8, Kiel ya 17 amanota 5, hama Bochum ifise amanota 10 ni afise amanota 2 ni ya 18 niyo ya nyuma. Wiswe Omar Marmoush yabashoboye gushikira uwiswe Harry Kane afite 11 ariko abinganya na Harry Kane 11 ufise bitandatu n'uwitwa Team Credence wo muri Fribourg. Hama umaze gutanga amapazi zive menshi n'uyu nyene Omar Marmoush yumukira kaze n'uwo muri Eintracht Frankfurt afise pazi zive kuri 7, Harry Kane pazi zive kuri 5. nuko bimeze hariya muri Bundesliga. Reka dusimbire hariya mu Butaliyano naho ingene vyari bimeze. Mu Butaliyano barageze ku ndwi yabo ya kangahe burya umugwi wa Genoa wanganje kimwe kuri n'umugwi wa Como. Lecce bangake kuri umugwi wa Empoli. Venezia batsinda 2 kuri kimwe umugwi wa Parma batsinda Venezia 2 kuri kimwe. Cagliari banganya kimwe 3 ku bindi n'umugwi wa Milan AC. Juventus yirahira Torino 2 ku busa. Atalanta itsinda 2 kuri kimwe umugwi wa Udinese. Fiorentina batsinda 3 kuri kimwe umugwi wa Verona. AS Roma itsinda na Bologna 3 kuri 2. Monza batsinda na Lazio igitsina kimwe ku busa. Inter de Milan inganya kimwe ku kindi n'umugwi wa Napoli. Nuko vyagenze hariya mu Butaliyano. Napoli acamukana cha 56 igakurigwa na Atalanta 55. Fiorentina gatatu 55. Ya kane Inter de Milan 55. Ya gatanu Lazio 55. Urabona yuko bitoroshe muri Serie A amanota 55 afise imigwi igera kuri 4. Hagacaza Juventus gatandatu ifise amanota 8. Urumva ko begeranye gose. Mirase ni indwi amanota 18. Aho tubona imigwi aratukura ni Lecce 18 amanota 9. 19 ni Monza amanota 8. Ya nyuma ni Venezia amanota 8. Umukinnyi amaze gutsinda ibitino vyinshi n'uwiswe Matteo Retegui wo muri Atalanta afite ibitino 11 akurigwa na Moise muri Fiorentina ibitino 8. Marcus Thuram wo muri Inter de Milan ibitsindo 7. Umaze gutanga amapazi zive menshi ni Nuno Tavares wo muri Lazio de Rome. Akaba ari umudefenseur yumviye. Umudefenseur afise pazi zive kuri 8. Hariya Atalanta uwo muri Atalanta yitwa Shadow Catelaire pazi zive kuri 5. Hama Ademola Lookman pazi zive kuri 4 no muri Atalanta Bergamo. Nuko niko bimeze hariya mu Butaliyano. Mu Bufaransa naho ingene bimeze hariya muri Ligue 1 bari bageze ku ndwi yabo ya 11. Umugwi wa Marseille watsinzwe na Auxerre 3 kuri kimwe. Ndabigaruka ko Strasbourg itsindwa na Monaco 3 kuri kimwe. Lens itsinda 3 kuri 2 umugwi wa Nantes. Angers itsindwa na Paris Saint-Germain 4 kuri 2. Nice inganya 2 kuri na Lille. Le Havre itsindwa na Stade Reims 3 ku busa. Montpellier itsinda 3 kuri kimwe umugwi wa Stade Brestois. Rennes itsindwa na Toulouse 2 ku busa. Lyon itsinda kimwe ku busa umugwi wa Saint-Etienne. Nabwo ndagarutse ku rukino rwa Marseille na Auxerre n'urukino rwarutangaje ibitsindo 3 ku busa muri mita ya mbere. Umukinnyi hariya Sinayoko ku munota wa 10. Pere mu munota wa 13. Uwiswe Traoré arafundikira ku munota wa 15 3 ku busa. Hariya Greenwood yagiye ku gitsindo kuri penalty ku munota wa 35 bihera ari 3 kuri kimwe. Uwiswe hariya Dozerbi Roberto Zerbi arabwira ati
mwebwe mbe murazi amakuru yiwanje abwira abakinnyi muri vestiaire abereka kontra yiwiwe Manchester United yamuhaye ati murabona iyi kontra Manchester United yandondeye n'amafaranga ariko hejuru y'umushahara atariko jewe sinigeze ngenda muri Manchester United ati kuko jewe sinkurikira amafaranga ati jewe nkunda umupira nshaka kubaka umupira w'amaguru nshaka gukora ikintu kingohera ati umupira w'amaguru niyo passion yiwanje ati namwe muraza mukigira ivyo mwishakiye imbere y'abakunzi banyu mumaramaza abakunzi banyu ati ivyo bintu sigiye kubakundira abakinya bafise abiswe ba Wahi hariya abiswe ba Greenwood hariya abiswe wa Luis Enrique hariya hagati mu kibuga bafise ba Hojberg hariya urumva afise nabandi bakinyi beza ariko arababwira ati mwebwe murashogira ibintu nk'ivyo imbere y'abakunzi banyu ba Adrian Rabiot ba abiswe ba Jonathan Kroos haravuga ati mbega mwebwe nta n'isoni mufise gutsindwa na Auxerre rero urumva yataye gashavu aravuga ati ibintu muriko muranyereka burya nimba ari umugwi wipanze neza kabisa ugura neza muri mercato n'umugwi wa Marseille mu Faransa abantu Mope turazi ko baciye mu migwi za Brighton ba Hojberg hariya murabaze muri Tottenham urumva ba Adrian Rabiot bava muri za Juventus Mason Greenwood hariya yaravuye muri Getafe n'abandi ariko mukaza imbere Auxerre ikabaga ibitego 3 kuri kimwe mukumva yuko muri abantu bijunja n'ijambo ati ibintu kabisa bihagarare uwo rero ni Roberto De Zerbi yavuga ati narahevye vyose kugira ngo nze ngaha kubaka umugwi ariko mwebwe ntimuriko murafasha ikintu na kimwe nuko rero umugwi wa Marseille utsindwa na Auxerre ibitsindo 3 kuri kimwe Paris Saint-Germain rero ni ya mbere 19 gakwirwa na Monaco ya kabiri 13 ubona yuko bitanguye gusigana cyane amanota agera kuri 6 yose amanota make ndetse bageze ku ndya wa 11 Marseille ya gatatu amanota 20 bagiye ku manota 9 y'uwa mbere Lille ya kane amanota 19 Lille ya gatanu amanota 18 Nice ya gatandatu ya Nyange amanota 17 tubona hariya imigwi irahatukura Saint-Etienne ya 16 amanota 10 Le Havre ya 17 amanota 9 iya nyuma ni Montpellier amanota 7 abakimaze gutsinda ibitego vyinshi ni Bradley Barcola ageze ku bitego 10 n'uwa Paris Saint-Germain mu Faransa Paris Saint-Germain agakurikirana na Mason Greenwood wa Marseille ibitego 8 hamwe na Jonathan David wo muri Lille ageze ku bitsindo 7 passe decisive muri gutanga nyinshi ni Joao Neves passe decisive kuri 6 n'uwa Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé zine wa Paris Saint-Germain na Gaëtan Perrin wande wa Auxerre passe decisive kuri zine nuko rero bimeze ku ruhande rwa Ligue 1 niko bimeze nuko tubye amateka tugaruka tubandanya n'ayandi makuru.